Yes sir, what's up bakunzi ba BK TV Burundi Kingdom TV tubaramutsa cyane aho muherereye hose. Iyi ni Kingdom TV Burundi, turi muri studio za Kingdom TV. Tubaramutsa cyane aho muherereye hose, abari mu bibazo mukomeze kwihangana, abagwaye abagwaje twebwe tanga umunezero umugabo n'abantu bari mu bibazo bitaba vyoroshe, turabaha ibintu nk'ishobora kubanezera. Kino kiganiro ni The Road to Success, aho dutumira umutumire akatuyagira ingene yashoboye gushika ku ndoto ziwe. It's Moses on mic. Tubibutsa yuko ari kugira subscribe, like na comment na share. Kino kiganiro kurakira abantu kigumane wenyene ugisangize abandi. Murakoze cyane, gumana natwe uramenya byinshi utaruzi cyane. Kazi cyane mutumira wacu. Merci beaucoup. Urameze neza? Cyane ndashima Imana. Uguwe neza cyane gose. Mwami Yesu. Cyane. Kandi wewe ngura umukozi w'Imana hajya. Ego. So nkuko bivuze ari ukuntu bivuze. Ego. Sindi umukozi w'Imana nkuri ordonné. Ariko ndi umukozi w'Imana nk'umuntu akorera Imana. Mu bikorwa nkora ndabikora mfise ugutahura nyene ko mba ndiko ndakorera Imana. So ubukozi bw'Imana bw'iwanje buhagaze aho nyene. Nikindi naco igituma novuga ko no bandi umukozi w'Imana nuko mfise igikogwa cyo kuzana imishaha mu bwami. Kuzana imishaha mu bwami, citegererezo, kuzana benshi bakizwa bagakizwa, kuvuga ubutumwa bwiza. So ikogwa c'Imana nyene nkora nico. Sawa. Murakoze cyane. Hama rero gira ko widondora abantu ngo jambo ni gwawe. Ego murakoze. So nitwa Festus Kingdom Boy. Nkabandi international stylist. Ariko kandi nkabandi umu designer. Aho kajambo international stylist kaje ninde kaguhaye ni wakihaye cyane? So urakamerita. Sinakihaye gusa nuko nk'abana b'Imana turizera cyane nyene ko nsanze ibintu tuba twizera, ibyo bintu tuba twizera tuba duhagaze aho nyene kuri ibyo bintu nyene twizera. So nivyo bintu nizera kandi mpagaze aho nyene. Mvuze nyene ko ndi styliste international. Su kwiremesha mba mpagaze aho nyene nivyo bintu nizera, niho hantu nibona nyene. Ego none icyumviro cyo kuba umusiriste cyaje gute? Wasanzwe ubikunda kuva kera mu myambarire cyangwa byaje uko nyene? Ubikorera he, ubikora gute? Okay. Hama icyumviro so je kintu nizera cyane mu byo nkora, kintu nizera cyane nuko ndizera cyane nyine ko ari Imana yabihagurukije muri jewe. Yabihagurukije muri jewe. So nkuko bivuze kera nahisanze nyine nkunda kwambara neza. Nahisanze nkunda kwambara neza, nkunda kandi urabona uraberewe. Thank you so much. Okay. Nahisanze nkunda nyine ibintu byiza, imudu nziza. Ariko sinari bwamenye ko ari cyo kintu ciwanje nyine shobora gukora. Nk'umwuga nyene kabisa bikubesheho. Ariko maze gukizwa no mwe muyera cya nyemeza nyine ko iki kintu cha fashion aco kintu ciwanje. Ko aco kintu nyine nshobora gukora kandi cyo kintu nkagaragaza ubwiza biciye muri yo domaine nyine ndimo, domaine ya fashion. Tuba tukubona mu mamanza menshi wambitse abadofe n'abadofine, abantu bagize mu mariage. Bigenda gute bajya ko baberewe? Nta gihe na kimwe tubona urubanza wasize mu kuboko ugera ko bitaswata mu bantu wambika. Tuma tubona ibintu bishashe. Bigenda gute bijya bintu? Uvyumvira gute uryamye bira cyangwa ufande hano nawe wirefera kugira nyene uzana ibintu bishashe? Ko twama tubona wazanye ibintu bishashe. Bijya bintu bigiye ubikurahe? Merci beaucoup kibazo. Hama so nukuri je ndashima Imana cyane, kuko iyo uri kurakora ibintu uzi neza yuko n'Imana igushigikiye usanga byoroshe cyane. Kuko so bijya byose musanze mubona sikuvuga ngo ndabikura. Nkuko nababwiye nyene ni ibintu by'iwanje nyene kandi ni ikintu Imana yahagurukije muri jewe. Kenshi nisanga nyene navyumviriye hama nkabikora. Kenshi isanga navyumvire nkabikora. Kandi biri mu bintu binyemeza cyane nyene ko ibintu ndimwo ari by'iwanje, ko ari ibintu nshoboye cyane. Kuko ndashobora gukora akantu naje nkiyumvira nyene ko ari akantu gasanzwe, ariko akantu nkabona kaje mu bwiza bwo hejuru. Kaje mu bwiza bwo hejuru. So nije ndavyumvira
ariko kandi urabizi nyine ko turi nka team ya Kingdom Boy ni team nziza cyane ni team ni nka brand ni nka brand uherutse nyine my brother Sami yarigeze kubivuga ko yuko ari brand yani brand kandi ni brand nyine tubona nyine kuzoshika kure cyane so iyo team rero turakorana mugarana ivyumviro turakorana ivyumviro mu gihe umutwe umwe dashobora kwigira inama y'icyo ikorana harimo aba styliste ko ni nabantu nyine twawe turi aba styliste kandi bakijijwe na twawe turi aba styliste bakijijwe rero sometimes n'ivyumviro by'wabo nyine birakora ubona uvuga yuko ujya mugari wo ugutunze n'ukubeshejeho kutubona utagase akamuti kavaje nyine birahemba nyene intambamye ubona zo mu kazi niza ko nta kazi umuntu akora buramwe intambamye hamwe intambamye canke wewe ni sawa n'umunyenga nta ntambamye imwe muhura so nk'inyungu mu byo nkora cyambere inyungu ya mbere nuko nkora ibyo nkunda kandi nemezwa cyane nyine ko ari byo bintu by'iwanje kandi nkabona nyine ko ari inzira nyine kugira ngo ngaragaze ubwiza bw'Imana kuko urabizi yuko burya nyine ari ikintu Imana twiteze ko ikintu cyo kugaragaza ishusho yiwe kugaragaza ubwiza bwiwe rero kugaragaza ubwo bwiza bwiwe bw'inye tuvuze ubwiza ikintu cyo kwambara kirimo niwo vuga ubwiza utari kuravuga ibintu byo kwambara neza ukwambara neza ngo bitera gateka urumva tuko turavuga ubwiza ni byinshi cyane ari amagara meza itunga amafaranga menshi ariko n'ikintu cyo kwambara neza kirimo kuko Bibiliya iravuga yuko abantu baraba kubiboneka ko baraba kubiboneka rero nk'umuntu yamenye Imana nk'umwana w'Imana nk'umuntu ahari kugira ngo amenyekanishe ubwiza bw'Imana akantu ko kwambara neza ategereza kugakorera ko kuko akantu ko kwambara neza ugakuyemwo ubwiza uvuga niba bukigaragara mva abari yo kote nyene utarakorera ko mba abantu batambara neza rero burya hamusanga mu boss afisa amahera n'ibintu by'imyambarire vraiment si hari abo bahanura iki wowe so abo bantu batambara neza abantu batambara neza so bw'inye nta muntu numwe atokwambara neza nta muntu numwe atokwambara neza gusa rero niba bimenya ari n'abantu bavuga ati ari hano kanaka bavuga ngo baremewe kwambara neza canke babizi kwambara bakaca bavuga ati ibyo kwambara neza ni byabajye bakaca bikuramwo urumva kwambara neza umuntu wari wese arashobora kwambara neza ariko mugiye gusa nk'abantu batabishoboye bakwegerewe umuganga batabishoboye duhari kubwabo nakubwiye nyine ko maje muri nyishu nakubwiye nyine ko ni ikintu Imana yahagurukije muri twebwe revelation ni ikintu Imana yahagurukije muri twebwe kandi ni turi twenyene Imana iradushigikiye turafise n'ijambo rishigikiye ibyo dukora urumva so boza nyine tukabafasha boza tukabafasha kandi umunezero wacu nuko tubafasha nyine bakambara neza bakagaragaza ubwiza nabijya biraka uhururonka ko nabonye umenga nk'abya bya diaspora dufatiye bajya baba hanze shaho za kuzagira ubugeni no mu Burundi nabonye umenga benshi baza bakwitura ko vraiment nta muntu aza kugana yiga idakintu cy'imyambarire none urubanza vuga ati jewe hari urubanza nakoze kabisa naronsa gahembo n'ubu vraiment nchinovora bajya urasha mu madolari canke uhembesha mu marundi oya c'est madolari ni marundi nyene ni marundi nyene ikibazo warubajije nebajije ikiraka waronse uvuga ati kabisa narahimbwa amahera menshi ku muntu nambitse ucibuka n'icyaha so kumenga n'ama evenement mengore yakoramo so yari mu mwaka uheze n'umuntu no mu diaspora nyene nambitse ariko sinomuvugira hano kumva nyene si sawa cyane so iyo mariage vraiment naronse amafinance meza ariko sinari nyuma y'amafinance ariko amafinance aje nyene ni sawa cyane ni sawa gose kumva bica bituma nyene igikorwa nyene kibandanye none hajya mu bakadre dipay mugabo usanga bajeje kwambika abantu iki none we kuyakora ibikorwa bya gukora nta kademand nturacwengetera hariya uraba abantu bazorambika abashikiranganje bacu bagatiga zamurambara ibintu biri kuri size n'abandi bantu nyene yo mashezero nka kuboneka canke ziba zigoye so
ikintu cambe twiye gutahura ngaha mu Burundi ari ibintu bimwe bimwe abantu batari bwatahure so turiko turabatahuza nyine buke buke ariko benshi nyine bazi nyine ko babishoboye benshi bazi ko babishoboye ariko umaze kumwereka niwe acabona nyine ko atabishoboye nyine ko atari sawa cane so turiko turabikorera ko kugira ngo tuyatahuze nyine amacho waruvuze cyaba abantu bakomakomeye mu gihugu so ari abantu bagize kundondera bigeze kundondera ariko nitukize twumvikana waciye menshi so guca menshi urazimba oya so guca menshi ni make cyane gusa ni cyakindi navuze nuko nibaratahura urumva nibaratahura ikintu cyo kumva nyine ko borondera umuntu akabambika urumva nibaragitahura so ariko tubanda nyine tubatahuza tubatahuza ama ikindi waruvuze yuko so je ico nkora nuko ndashira ko valeur ku bintu nkora ego ndashira ko valeur nka duza valeur yiwanje abantu bakayibona so sinokora ikosa ngo ngende nyine ngo mu rupango avuga ati je ndi stylist oyaje ngo mandabikorerako hama bo barabibona je ndiko ndakorerako ndibaza ama design nyine yiwacu mumaze kuyabona menshi ego ndayabona from hajya no muziki yamanza rero bazitasha kabona ngene babereye cyo gati abaje abantu babambitse ndakeneye kubabona nukore mu nk'amasoko cyane kenshi nuko maronka ku bintu bamwakoza market no kuvuga mwebwe ibikorwa birivugira mwe umuntu makore gikorwa abaje kabasade ya mariage cyangwa batashe mariage dukeneye wa muntu bakorera bya bintu kumugena muronka akazi ego kenshi akazi ndakaronka uko nyene tukaronka uko nyene nabantu nyene babona nk'amafoto yacu bakabona nyene ama design tuba twakoze canke abandi bantu nyene batuzi bakavugana nabo canke bakabumvisha nyene ko tushobora kuwambika neza kuko urumva biragoye cyane ubu abantu nibagikeneye amajambo cyane abantu bakeneye kubona ibikorwa uzanya amajambo menshi batariko barabona ibikorwa zoronka bake ariko uri kubikorwa uri kurakora uri kurerekana ibyo ukora abantu nyine barakuzako abantu nibagoye abantu nyine babonye ibintu byiza nyine baraza babonye ibintu byiza baraza vraiment nibyo amafoto twayabonye tufata rero waye na adresse yawe y'ama réseaux sociaux kuri IG barabe yuko kabisa ujya muntu ko nyene bimwe bavuga ko yambika abantu neza abe nawe ngene wambara amafoto postinga ngo na Facebook ubahe kugira abantu bameze nka Toma bashigwa biboneye so ivyo ndabizi ko ari abantu nyene badakunda amajambo menshi bakunda ibikorwa so ibyo byose nyine turabikorerako Instagram turafise page ya Instagram nitwa Festus Kingdom Boy wigiye ko nyine urabona ama design nyine tumaze gukora urabona ibikorwa byacu antuka vraiment watembereye nyine urabona nyine ko ari ikintu dutekeye none ko mbona uri umujene ukiri muto umaze kuba kuraganya ama marché menshi abandi bajene bagisinziriye nakaye kagoheho bavunira urabona umenga umuye kabisa waravyuse uri ku kazi nturyamye nusinziriye duhanwe twege bajene rero turi lazy tariko turakora ego hamasine bwa hezi kibazo naramvuze kuri IG ko dufise Festus Kingdom Boy ego murashaka kurondera hajya kuri Facebook ndafise page yitwa Festus Kingdom Boy cyane nimero ya WhatsApp nimero ya WhatsApp ni 61 434 774 sawa ego hama ikibazo warumbajije yuko ni igikino hanura abandi urundi gwaruka ego rudakora so icyo novuga nuko two kwiyumvira icyo dukeneye umuntu wese nyine yicare yumvira icyo akeneye yumvire ahantu ashaka gushika kuko nasanze abantu benshi nibazi ibyo bakeneye benshi ariye barabiyumvira yuko bakeneye amafaranga yo kurya ugasanga amafaranga siyo bakeneye cyangwa ugasanga baguma basaba ibintu kanaka ariko ibyo bintu sibyo bakeneye umuntu wese ashobora kwicara hasi akiyumvira neza na neza ikintu akeneye akiyumvira ahantu ashaka gushika umaze kwiyumvira ahantu ushaka gushika bica bikorohera cyane bica biguha ingufu zo gukora kuko utazi iyo uri kuraja ntushobora kuronka ingufu zo gukora
bro ushaka kuronka ingufu zo gukora abantu benshi ari giye mora numva abantu bavuga ati mu Burundi nta buzi buhari ego biravuze cyane birakora kuvuga cyane akunda kubivuga ariko ivyo bintu tubiravye neza ibintu tubiravye neza sivyo ego sigura nawe urashobora kuvuga ati wewe mu myaka 5 shaka nzobe ndi mu journaliste international ego ivyo bintu cyo cyumvira ufise wewe ni wowe ugifise ego leta nacizi mwandi bajambo rero kucuvuga ngo leta nakimyo ukora kugira ngo gushikane aho hantu ego ahubwo ni wewe ukora kugira ngo ushikane aho hantu ubona kuko ni wowe uhabona kandi urumva wowe bisha bihagurutse ingufu muri wewe zo gukora kugira ngo wishike aho hantu rero kuvuga ko leta itari kura dushikana ahantu rimwe na rimwe tuba turayirenganya leta ikintu itanga amahoro umutekano n'abakiriya cyaboneka muri Kingdom Boy ikindi naco gikomeye cyane nuko abantu benshi batazi isoko y'iterambere abantu benshi biruka ku mafaranga ari umuntu uhura kugira ati arenga yavuga ati ngiye kurondera ubuzima ukamenga ubuzima ni ikintu umuntu arondera kandi benshi barakora cyane imyaka myinshi cyane ubuzima ntibagushikiye icyo novuga nuko ubuzima ni burondega ubu uko tujya kifyeri kubera wewe wakoze bikaza nyine bikaronga sivyo gusa nuko ari cyo namenye nuko namenye yuko ubuzima butarondegwa namenye ko ubuzima butarondegwa ahubwo ubuzima burakigwa ubwo buzima nari ndiko ndavuga Yesu Kristo ego ubuzima ni Yesu Kristo umwakiriye ubuzima bufise kandi umwakiriye hari ibintu bidashobora gukunda nyene ko uguma wicaye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ari ubuzima nyene ucubona nyene ko ari n'isoni uri umukizwa genda usegerereza genda se canke kuguma wicaye ariko urakora cya 10 nikiboneka nakwa ari abantu bari bafise ubutawo butariko byo n'ijambo ry'Imana bakubwira yuko benshi barakijijwe baca barareka gukora ariko uravye neza ku muntu nyene ari smart ku muntu azi neza na neza ubuzima twakiriye ubuzima bwitwa Kristo ni ushobora kumwemera nyene ko yicara ari umuntu afite ubuzima bwo gusenga bwo kurimbura ijambo umuntu ashobora kwicara mu nzu ariko arakora nibikunda kuko ijambo nyene riramwigisha rikamwereka avuga ati burya nyene hageze nyene gukora sawa turumva insiguro ugerageje gutanga nziza bakadukurikirana bayumvise amadresse yawe wayatanze sinzi ko hari akandi kajambo mu bibazo twakubajije canke wumva ati iki kintu sinogeye sinorangiza ntagishikirije akanyanirwa kugira igishikirize kinumva kiri mu mutima gati kino kintu vraiment sinogeye ntakivuze gihari ukitubwire kandi radio nicobora ego niko nutumira abantu bakatuza ko nyene kuko nkuko nabibabwiye twarahagurukijwe n'Imana n'Imana duhagurukije n'iki kugira ngo dufashe abantu kandi ntabivuze ko tutari nyuma y'amafaranga cyane turi nyuma y'ubwami umuntu yambaye neza akabegwa bari umunezero cyane nabonye umuntu wambitse muri kumwe n'abadofine mwemwe n'abadofe mufise udutaka ahantu ninde kazanye mufise twumvura nyene amafoto meza cyane yararyoshe kurabire yaryohe ijisho so icyo nico gikorwa mu designer kubwiye ego designing ni nutuntu nyene uyumvira creation nyene ushaka kwiyumvira akantu gatoya unashaka kuba yambaye nkuko wambaye ariko agashira ko akantu gatoya gusa style kabihinda usanga ni sinzi ko wabonye style n'akantu gatoya nambona amakostime y'aba generale ngamwe mukubona ubaguzi manife yenu ngejejinga sarero bo bakunzi ba BKTV turabashimiye cyane iganiro cyari kiryoshe cyane gose dushimira n'umutumire wacu kaza n'ikindi gihe ni home
kwisanzura hama mu kiganiro c'iwacu nimwebwe ariko ari kino kiganiro nimucisangize mwenyene mugisangize n'abandi mushire nk'ama commentaire tabashimiye cyane turabakunda abari mu bibazo mukomeze kwihangana murakoze cyane